haciye amayinga abiri umugwi severe utanguye gukorera mu ntara zo mu bumanuko harimwo Rumonge, Makamba. Mu misi iza uyu mugwi uzokorera mu ntara ya Bururi. Ivyavuzwe byose kuri ba Murere ku ngendo zoba zaragizwe n'abategetsi bakuru mu Rumonge buca hatangura ubwicanyi bwo kwigerekerezo rya 29 na Mukiza 72 ku vyerekeye ihiganwa ry'umupira w'amaguru wari wateguwe mu Rumonge. Ivyerekeye intambo zo kwinezereza zari zateguwe ngo mu ntara zose bimwe bita soirée dansante. Uwahoze ari umwami w'u Burundi Ntare wa gatanu yiciwe mu ikambi y'abakomandi Gitega. Ivyo byose umugwi severe uri kurabitohoza. Mu gutohoza turibaza kandi tukarondera kumva no kumenya ingene ugwimogo kwaduka igenekerezo rya 29 na Mukiza 72 hanyuma bukeye hakaboneka intonde z'abarundi bahagarikwa kandi bagaca bicwa mu gihugu cose. Ico kibazo kirahambaye turiko turagikorerako. Izo ntonde zateguwe ryari? Zateguwe nande? Ni ibibazo bihambaye ku mugwi ushinzwe gutohoza no kunwanisha abarundi. Ayo matohoza banyakubaha mutwumviriza asaba ubwitonzi, umwanya ukwiye n'ubuhinga. Twibutse kandi ko amategeko agenga umugwi severe avuga yuko ugerageje wese kuba intambamye mu bikorwa by'umugwi severe ahanwa n'amategeko. Aha rero mutwumve neza, arahanwa n'amategeko ugerageje gutera ubwoba abafise inkuru, abafise ibyo bashikirizwa. Twese rero dukunda igihugu cacu, dufashanye kucubaka kandi dushira imbere abana bavutse. Abana mwavyaye bakeneye kubaho gusumba uko twabayeho twebwe.